Abantu benshi turakunze kwibwira ngo nzoba ndabikora ejo canke nzoba ndabikora ikindi gihe canke niyo birindiriye gato bizoba biratunganya. Ivyo ni bimwe tugiye kuyagako aho tugiye kurabira hamwe ubunebwe mbega n'iki, ubunebwe buva kuki. Ni jewe Ngendahimana Honorine muri kumwe, hanyuma ico ndabasaba nuko mwogira j'aime, commentaire, partage hamwe mukongera mukagira subscribe kugira ngo muze murakurikirana ibindi bikorwa canke ibindi biganiro bizogenda bica ku mboneshakure no bipatasi n'ahabana. Nkuko nababwiye rero tugiye kuyaga kuri template kuri siro ivuga ubunebwe mbega n'iki, buva kuki, mbega ubunebwe bufise ingaruka izahe ku muntu canke ku bantu baba badukikuje canke ku bantu tuba turi kumwe. Akenshi umuntu arakunze kwibwira nkuko nabivuze, ugasanga ufise ibintu vyinshi canke ufise amatashe wari ukwiye gukora mugabo ukaba uri mu bamwe bashobora kwibwira reka mbe ndarindira bizoba birakorwa ikindi gihe canke ngo ndacafise umwanya canke ndacafise ikindi gihe nzoba ndabikora. Ugasanga uriko uratakaza umwanya, ugasanga uriko uratakaza akazi canke ugasanga uriko urica bimwe, uriko urica akazi canke ugasanga hariho ibintu bimwe bimwe biriko biragenda bipfa kubera iki utagiye urabikora mu nzira hakiri kare canke kubera ko utagiye urabikora ku mwanya wavyo. Ugasanga wagiye kubikora umwanya wararenze, ni na hamwe usanga wabikoze nabi, ugasanga ko utanga resultat itari nziza canke ugasanga uriko utanga ibintu bidatomoye canke ugasanga uriko utanga ibintu bitameze neza, tugatanga abajejwe kuvyakira bariko bakira ibintu bidakwiye canke bariko bakira ibintu bitameze neza kubera ko ntiwaronse umwanya wo kubikora hakiri kare canke ugasanga wabikoze umwanya waragiye, hakava kubikora nabi canke hakava kubikora ntubiheze. Ivyo bimwe rero tugiye kurabira hamwe, nkunze kwivuga kigashobora kugufasha canke ugasanga hari ico ukuyemwo ico kiyago canke ugasanga hariho ico woterera, vyandike muri commentaire kugira ngo n'abandi benshi bazobibona canke n'abandi benshi bazobikurikirana bazogira ico bakuye canke ico bize ku bintu tuba twayaze canke kuri suje kanaka tuba twashoboye kuyagirako. Ubunebwe ni absence ya tâche canke ya responsabilité umuntu yarasanzwe afise ariko atakoze, canke ugasanga hariyo amatashe kanaka wategerezwa gukora ugasanga nturiko urayatunganya neza, hamwe ugasanga uriko urongereza igihe canke uriko uribwira ati jewe nzoba ndabikora n'ikindi gihe, nzoba ndabikora no mu yindi ndwi. Nk'akarorero turakunze kubona abanyeshure bashobora guhabwa devoir ariko ugasanga bariko baravuga ngo nzoba ndayikora ikindi gihe canke haracariho umwanya profe ejo ntazotonda rero nzoba ndayikora nejo, ariko ugasanga hari ibintu yari gukora hakiri kare ugasanga ari kubikora neza ariko ahantu hamwe usanga ariko hava swat kubikora nabi, ugasanga agize kutaronka amanota meza ari kuronka canke ikindi naco umuntu ashobora kuba afise akazi canke les tâches yarategerezwa kuzinduka arakora mugabo ugasanga ni wa muntu ariko arahaporta ibikorwa canke amatashe. Twese turazi ko iyo indwi itanguye uraplanifya indwi ukamenya ngo jewe cette semaine lundi nzokora ibi, mardi nzokora ibi gushika dimanche, ugasanga warateguye indwi yawe uko uzogenda uyikora mugabo ugasanga ufise ubunebwe muri wewe, hariho ibintu utagenda uplanifya neza muri wewe canke mu buzima bwawe canke utagenda wiyumvisha mu bwenge bwawe, ugasanga hari ahantu utariko uragera. Iyo umuntu ari umunebwe hari ahantu atagera, iyo umuntu ari umunebwe hariho ibintu atigera ashikako. Iyo umuntu ari umunebwe kubera ko hariho amatashe utategerezwa gukora, nimba uno musi wategerezwa kuvuga gukora ibintu wahawe n'umuntu canke ukazi kawe, ugasanga hari ibintu ushobora kuba warahawe ukavuga ati jewe ino semaine nzoka canke uno musi ntegekanwa gukora ibi inyi, ugasanga rero umunsi uraheze wagumye wimva ati ndaba ndabikora mu yindi saha, isaha iraheze ndaba ndabikora iyindi saha, ugasanga umunsi wose uheze ata bintu ukoze canke ata bintu ushitseko. Ni hamwe usanga uwundi munsi uri kugenda gukora ibintu bari gukora ejo ugasanga uri kubikora umunsi umwe, ibintu uri gukora mu minsi ibiri ukabikora mu munsi umwe. Rero ivyo bintu biratuma twebwe twitakariza ubwizigirwa ku bantu baba baduhaye ayo matashe canke ku buzi canke ku bantu baba badukikuje. Ikindi naco biratuma ibintu vyacu bigenda buhoro buhoro, biratuma ata hantu dushobora gushika canke ibintu twategekanije gukora mu buzima ugasanga biriko bigenda vyitonda, ugasanga n'ivyo twebwe twihaye gushikako ntituriko turabishikako neza canke turiko tugenda dushika ku bice bimwe vya nturiko urabigirako kubera iki? Ubunebwe nturiko urabigirako kubera ko wishizemwo ko ukwiye kubirindiriza canke wahaye ikibanza ubunebwe canke wahaye ikibanza kumva ko umenga haracariho igihe. Kandi ikindi naco ubunebwe buramugaza, buratuma muri we wumva ko hariho ibintu udashobora gukora.
ugasanga uno muntu barambwiye ati kora iki, akavuga ati iki je ntaco noshobora. Kubera iki? Yaramaze kwiremamwo ubunebwe, ugasanga hariho ibintu yamaze kwilimita, je ibintu nobikora, ibi navyo sinobikora, jewe ahantu nohashika, aha naho sinohashika. Kubera iki? Twese umuntu yavutse afise inkomezi. Uyu muntu rero avutse muri we akiyafisha ko ategerezwa kugera hahandi yipfuza, nta kintu na kimwe kiza abona ko atoshobora. Ariko iyo umuntu amaze kwiyafisha muri we ko kirya kintu ntaco noshobora gukora, ugasanga muri we umuntu yishizemwo faiblesse, jewe ibi bintu ntavyo noshobora, ngo kubw'amagara yanje, ngo nohava nsanga ndiko ndonona amagara yanje, canke ugasanga ndiko ndiyica, rero nta mpamvu yari yuko nokora bijya bintu ngo vyagenewe abantu kanaka. Ugasanga hari ibintu wigera wilimita mu buzima bwawe utigera ushaka gukora, canke hariho ibintu utigera ushaka gushikako. Kubera iki? Kubera ko wamaze kwimugaza n'ubunebwe, kubera ko wamaze kwimugaza n'ubunebwe. Ikindi bivuze biratuma umuntu atakugira icizere. Uno munsi umuntu ashaka kukwizera, peut-être umuntu ashaka kubona par apparence, ukiyumvira ko umuntu ashaka gukora des services zitandukanye, rero ugasanga uri umuntu wizewe. Turakunze kubona abantu kenshi bizegwa mu kibano, bakabagira abantu bashobora gutunganyiriza abandi ibintu. Rero iyo wamaze kwizegwa, ugasanga hariho ibintu utari kurashikiriza abakwizeye, hariho ibintu utari kurakorera abakwizeye, n'ico gihe uratakaza icizere ku bantu, uratakaza icizere ku muntu yakwizeye. Ugasanga hariho amahirwe uriko uribuza, ugasanga hariho amahirwe utariko uraronka mu buzima, opportunité wari gushikako ariko ntazo uriko urashikako bivanye n'ingene wahaye ikibanza ubunebwe muri wewe. Ubunebwe ni ikintu novuga ngo gituma udashika kure, utabona kure, utigera uviza kure, utigera ubona ushika hahandi. Ni hahandi uzobona wa muntu ntihashitse kure, uriko uramuraba muri wowe ugaca wibwira nti je birya bintu ntavyo noshobora gukora, harya hantu ntaho noshobora gukora, harya hantu noshobora gushika, harya hantu akorera je ntaho noshobora gukorera, barexige ibintu vyinshi, basaba umwanya. Wewe ndinde nkeneye gushika kuki? Ubanza uraba amadefo ufise, ubanza uraba n'amakalite ufise, uraba ahantu uri fort. C'est vrai ufise peut-être iyo ngeso y'ubunebwe, ariko kandi hari ikindi kintu uri fort muri ico. Rero ni wivyukiranye, uraba amadefo, uraba amakalite, ukorere kuri izo kalite, ushiremwo effort kugira ngo ushobore kugera kure, kugira ngo ushobore kwivyukiranya. Kandi kinaco tube creatif. Ino si tugezemwo n'isi iguma yungura ibintu bishasha, aho tubona technologie iguma igera kure. No musi bazana iki hagasohoka ikindi, dukuvuga ngo haguma haza ibintu bishasha buri mwanya, buri saha. Rero birakwiye ko dukura amaboko mu mpuzu, tugakora, tukareka ubunebwe, ariko tukaraba mbega dukeneye kugera hehe, tukiteza imbere ubwacu, tugateza imbere igihugu turimwo, tugateza imbere n'imiryango yacu. Numva norangiriza aha, nizere ko vyabafashije, vyabigishije. Hanyuma nagomba kubasaba gukomeza mukurikirana imboneshakure No Replace Z'Abantu TV, kinaco mugire subscribe. Ushobora kuba wakurikiranye iki kiganiro, ariko hari ibindi biganiro vyinshi utakurikiranye, kugira ngo uzohore uronka notification. So mugire ibihe vyiza, mwarahejeje.